Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Nasubiye kuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dusangire ijambo. Haleluya. Uyu munsi turabananiza ijambo nashikirije hejuru y'ibiri. Igishije ngaha. Ngoma nibutse icyo nari nigishije kugira ngo mbananize. Icyigwa cyari ijwi rikuganza nini. Ijwi rikuganza nini. Igituma mwe mwera yasabye ko nigishize inyigisho nuko icyadusaba kuba tuzokiba twemeye kuva munsi y'uburongozi bw'ijwi riruta ayandi majwi. Ariryo jwi ry'Imana. Haleluya. Nari natanze akarorero igihe Adamu na Eva umwansi yaza kubabwira ko igiti babujijwe atari igiti kibi, ahubwo ari igiti gishobora kubagirira neza kurusha rwa ruhendo rwa Shetani. Haleluya. Iryo ryise ijwi rya sesanguyozi ya Shetani. Ariko hari ijwi rya Eva ryaje kubwira umugabo wiwe Adamu ngo akira nawe urye kuko numvise ko iryoshye icyo cyane. Mugabo burya si ijwi rya Eva ryatumye Adamu arya irya cyane. Ni ijwi ryiwe ryamubwiye ngo ibyo yavuze n'ibyo. Muradahuba umuntu ashobora kubwira ikintu ukacana, ariko Adamu yarakibwiwe yumva muri we nawe hari ijwi rimubwiye ngo avuze ukuri nk'ukuri makiyi. Uyu munsi nshaka tuve kuri iryo jwi. Iryo jwi mu bisanzwe hari amajwi aduhanura kuyoba n'amajwi abiri. Ni ijwi rya Shetani n'ijwi ry'abantu. Mugabo ijwi rituma tuyoba ni ryacu. Ndavuga ngo buhoro buhoro kugira ngo ntawe. Ijwi rituma tuyoba tugata inzira n'ijwi ry'Imana n'ijwi ryacu. Haleluya. Kandi iryo jwi ntirivuga n'ayandi majwi. Rikuvugiramo. Bwira mugenzi wawe rikuvugiramo. Icyo mugendana rero ube hanze. Haleluya. Kuko ijwi ryawe, ijwi riri muri wewe, nibyo riheza rikagira sentezi y'amajwi yose yaje kubwira rigafata intumbero. Iyo rigize sentezi icegeranyo cy'amajwi yagiye avuga. Iyo rigize icegeranyo ndashaka kubwira ngo icegeranyo numva ugume wubaha ijwi ry'Imana. Cyane mu cegeranyo numva kora ibyo bakubwiye. Imana ihabwe icyubahiro. Iryo jwi ryacu rituyobya cyangwa rikadukiza. Iryo jwi riri muri twebwe. Riri mu cyo bita umushaha cyangwa umutima. Lame. Yesu ahabwe icyubahiro. Icyambere nashaka ko uyu munsi twumvikana. Baye mawusi mwe. Hari amajambo mukunda kwivugisha. Basi nishire mu dukunda kwivugisha. Kuva uyu munsi tubavanure nayo. Naya ngo Shetani yandeye. Ndari mu mwema wose kuvuga ngo Shetani yandeye.
Shetani yaje guhanura nabi n'ukundi wese ashobora kuza guhanura nabi, ariko ijwi rifata ingingo ribanje gufata icegeranyo ry'iwawe. Ubu bantu baraye kugira ngo bavuge ko atariyo bakoze amakosa, arasura porogaramu ngo ni Shetani yanteye. Yakosha amaboko, yakosha amaguru. Shetani yaguhe nabi, wanduye nabi, hanyuma uritera. Ijambo ryitwa ngo Shetani yanteye kuva uyu munsi dusezerana byose kuri vuba. Ora ububasha urengera bwa Shetani, ngo Yesu yamushize munsi y'ibirenge byacu, atari kumuhonyora nta kindi ukora. Haleluya. Ukaza umuntu wese agira ubugaba n'igitero, igitero cyawe biteye. Haleluya. Chemumva munyanga, umwana w'umuntu afise ijwi rimuganza, ariko niwe afata ingingo y'umuganza. Amatwi biragwana rero, nayakubwira kibi nayakubwira cyiza, ukamenya ingene ufata cyiza. Aho niho twavuze. Yesu ahabwe icyubahiro. Muri Katolika twavuga niko naracume cyane, cuma mbizi, cuma n'ibigirangana, mu mvugo, mu ngiro, no mu kwibagiza icyo nategerezwa. Ibyo byose biva mu mvugo, biva mu ngiro, biva mu kwirengagiza icyo nategerezwa, bifise isoko. Haleluya. Bifise isoko umushaka. Ni bande bafise televiziyo muhira? Bagire gutya. Bafise televiziyo. Imana ishimwe. Ubuhinga bwaraje, numva hasi ngeze kwasa televiziyo. Ufata telekomande ukagira gutya televiziyo ikiyugurura. Burya rero ibyo twavuze mu mvugo, ngo mu ngiro, ngo mu vyumviro, ngo mu byo ataza gukora n'ibyo nataza gukora, byose bifise isoko ngaho. Ajya amajambo yose tuvuga, umutima ni telekomande. Haleluya. Umutima ni telekomande. Icyo bituma Imana yaduhaye ijambo kugira ngo telekomande yacu itelekomande by'Imana. Bivuga ngo iki? Ibitari muri wewe by'Imana nta telekomande zobiguha. Sinigenda ndababwira. Icyo nshaka kuvuga yuko nitwamara kumva izi nyigisho, ubuzima bwacu buzohinduka radikalma mu buryo budasanzwe. Ijambo ry'Imana rivuga muri Hosea mu bwoko bwanjye bwitwa n'ubutamenya. Hari byinshi tutazi, iyo tuba tubizi ko byakiriye ibyo twabisabye. Imana hari byinshi yaduhaye byo kwakira atari byo gusengera. Mugabo ubyakira gute ko yabishize muri wewe? Ubwa mbere cy'Imana igusaba kugira ngo byakire, igusaba yuko wumva ijwi ryayo. Yesu ahabwe icyubahiro. Kandi kugira ngo wumve ijwi ryayo, telekomande itegereza kuba ifise ibyayo. Murabona kuri televiziyo bavuga ngo shira kuri televiziyo y'Ukristo, ugasonda icyo gitigiri igakiza. Mugabo nizosonda televiziyo y'umupira ngo haze ibikombe. Yesu ashimwe. Nawe nturindire gutelekomanda ibitari muri wewe, hazoza ibiri muri wewe. Yesu ahabwe icyubahiro. Hazoza ibiri muri wewe. Vuga ko hazoza ibiri muri wewe. Haleluya. Intambara z'umuntu
cyangwa amahirwe y'umuntu ahagaze mu mushaha uri amenyo. Iyo bavuga ngo ibyiyumviro tubisanga aha, ariko byose bifatanya na Yesu ashimwe. Ibyiyumviro umukwiriye ngo tuzategereze. Niyo mpamvu ijambo ry'Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 bivuga ngo nimwishushanye n'iki gihe ngo muhinduke. Guhinduka bijyanye n'ijambo ry'Imana ni kugira ngo mumenye ikibereye. Haleluya. Utarahinduka muri kamere yawe, icyo Imana yakugize nturakiba. Haleluya. Nturakiba. Ijambo ry'Imana ngo rigwire cyane muri twebwe. Haleluya. Mbega rigwira kubera kugira ngo batare komanda hafi cyane ntihaze ibitutsi. Wakunzuye umutima haseseka umunwa, telekomanda n'abatelekomanda mu mutima bizoseseka bizoza bivuye mu mutima. Yesu ashimwe. Ndagenda buhoro kugira ngo tubirikane. Haleluya. Ivyumviro twakugeza ku ivyumviro. Nariko nibutsa ibyo twize mu ndwizirije kwa Mungu wahera Karungu. Uyu munsi rero nashaka ko tuvugana ibyo by'umushaha, ibyo jwi rituma ufata ingingo, ibyo jwi rituma uvuga ibibereye bizima, ibyo jwi rishobora gutuma uvuga ibipfuye, n'ijwi ryaje n'iry'iwawe. Ibyawe nabyo urabigatse. Ntuzuti wita kwishapu rero cyangwa utishapu ku bantu kandi ariho witewe mu kwita bishapu. Hari abantu benshi batishapu ku Mana, ibyo bakoze nibo byavuye. Imana rero nguhaye byose ari ugakora bitajyanye n'Imana, bitagenze uko ngo wamana. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Uyu munsi nakuzana ijambo rero ngo kura ibyiyumviro bibi mu mushaha wawe. Kandi mu mutwe urashaka gukora mu mutwe. Kubura uyu munsi ushaka kubura. Iyo abantu bafite ubukwe mvuga ruguru ibyino biratandukanye byarwo n'ibyo byandorohera. Iyo bafise ubukwe iwacu ruguru nabo bagenda gukura ingwa, bagenda gusiga inzu ingwa agiye bakura mu isi y'umuhondo bagasiga inzu. Nabona muhira kugura ibirango mu isoko imwaro byo kuzosasura umunsi, bagaca bazana umukuzo bagakura nta sima yariho mugabo barakuka ukabona imvura irabaye byinshi ariko barakura ngo hase neza bakata urugo. Haleluya. Iyo dushaka ko ijwi ry'Imana rituganza turakubura ibintu byose atari byacu cyangwa atari by'Imana kugira Imana izihabyagira. Imana nibahana n'ubucafu. Yesu ashimwe. Ibana n'ubucafu. Imwe rero turavuga imvugo ihanitse mu by'Imana, ariko mu by'Imana dukwiye kubanza guhera kuri ibyo bisanzwe. Umuntu atanga icyo afise. Ntushobora kuzofasha umuntu umufashije icyo udafise. Ndasura mu byaruguru kera baragutuma bari kuri umuwanyi uti muhakunyu yakesheje ubuzima kunyu afise. Muyo kibona naje meze nkayo nukuvuga na ntacyo mfise. Wuba uzogera kuvuga amajambo udafise ku Imana, wibaze ngo kuvuga kufashane nawe uzo uri kurafasha niba uzo uri kurifasha. Icyo gituma tuza guhinduka. Nkundire gende buhoro buhoro.
Yesu ahabwe icyubahiro. Icyumviro, ivyumviro ni nk'isimati. Yesu ashimwe. Ni nk'isimati. Burya icyo ushobora kwiyumvira urashobora gukiba. Aha ni mu byiza. No mu bibi icyo ushobora kwiyumvira urashobora gukiba. Niba ubaza gushaka umupfumu uzomuba. Niba ubaza gushaka umukozi w'Imana uzomuba. Imana ishimwe. Niba ubaza kufise wowe ko wiyumvamwo ubuzima buri imbere, ubuzima butangaje, ubuzima buteye ubwoba, ubuzima bose azovuga ati mbega uriya wewe byagenze gute, uzobiba. Je navuze ko zoba umushikiranganji ufise imyaka 9. Murumva neza, ufise imyaka 9. Nabaye umushikiranganji ufise imyaka 35. Ninda abantu bari muri 35. Murabona byatse kare bikaba birakora igihe bigeze bigashika. Haleluya. Imana ishimwe. Naratuye ntabivamo nkumva neza ko umutegetsi nani n'umupayiroro nandi birato n'amarirato ameze mu bindi bintu icyo gesa mugari mu bindi bintu ariko ndavuga ngo ndagapazara byo mu musikagana Zaruwe yari yashizegana nubwo nagenda n'amaguru nubwo nari mbisimunda nubwo nari mbitanze kirato nubwo nari mbisimbe ariko hari jambo ryari muri jeyo ryari Haleluya. Imana ishimwe. Ibyiyumviro ni ikintu kibi cyane. Wiyumviriye nabi bizoba bibi, ariko niyumvira neza bizoba byiza. Haleluya. Muri Zaburi ya 82 ku murongo wa 6 aravuga ngo sinababwiye ko muri Imana ngo ariko muvuga nk'abantu. Kubera ko Imana ivuga gutyo, ivuga gutyo kuko none kakubwira ndetse cyo genda mfite mu bibi ngo mutavuga ngo n'ubwibone udakora Imana imusaba akaturamba ngo nakamana ni wari karihe mugabo n'abanetejwe n'abagendera mu mabwiriza y'Imana na data ukwari niko turi ndababajije nibwo ibyari iki vuga nibwo ibyari iki inkoko ibyari iki intama ibyari iki inka ibyari iki Imana ibyari iki umwijambo muri mu by'umereza ugeze aho muri za 82 mu bisomereza avuga ngo sinabwiye ko muri Imana ngo kuko muri abana b'isumba byose. Iri jambo ribwigo pagani nemurara muri Zaburi ya kera abakizwa bari bazwi ko bariho kandi bazobaho. Mwebwe rero mwakijijwe muri abana b'isumba byose muri Imana. Haleluya. Imana Ninewe Imana ikirarima. Burya ntuzi ko yovuga hose ngo ntiyakwegura ikwegura bigahita byitera. Yakoresheje akana. Urabona narizuba. Ndamukwezi. Ndabinyenyeri. Cyari kintu cyose. Yakibwiye ngo wazubaho baho. Arenda kuzogira ngo uze wateze abona rero. Mugabo ndagutegetse hari amasaha uzurarenga ukabisukwezi nawe wakweziwe uzotanga umuco w'icyo mukeye. Imana yavuze rimwe n'uyu munsi izuba ukwezi biracyubahirwa ijwi ryavuze rimwe gusa riragenda
hageze amasaha yagiye rikagenda rikiryamira bukeye rikazinduka ntirambure ngo risibe riza igihe cyose Imana rigiye. Burya waba udafite umwanya wo gutegeka wowe, burya waba udafite umwanya wo kurema wowe, mbega wowe muri kurema mu byo Imana yakurekuriye kurema bige kurema babigarukako abantu benshi babumva ndabuze amahoro. Niba wibukije amahoro Imana yaraguhaye, none ijambo ry'Imana rivuga ngo ndabahaye amahoro, ndayatanga nk'uko isi yatanga, ndayatanze nk'uko ijuru riyatanga. Wahawe amahoro ava mu ijuru, wowe urondera amahoro y'isi. Aho niho hari ikibazo. Amahoro yaraguhaye, uyakiriye inzoba amahoro. Kuba amahoro ni ukumenya ko uri kumwe n'Imana isumba byose, ni ukumenya ko uri kumwe n'Imana ishoboye, ni ukumenya ko uri kumwe n'Imana igukunda, ni ukumenya ko Imana ikurinda. Umutama yavuze ati iyi moto yarangonze ndi ku mugongo, yavuze ati iyi moto iri ku basore batatu, umutama w'imyaka 89 iko iraza biramuseka. Burya ntiyaseswe na moto gusa, yaseswe n'ibirori bya batatu na moto. Byasa n'uko yaseswe n'umuduga, ufashe ibiro by'abahungu batatu imisore ugafata ibya moto biseswe umutama. Burya yari nk'imodoka, hanyuma ngo nicyo gituma yagurutse mugabo ajya ni ku mugongo. Nubwo ataciye bivuga, ijwi ry'Imana ryaramubwiye ati nzoguha marayika azokuramira, nta kintu kuri kizokugeraho. Haleluya! kugira ngo nta n'ikirenge kizovunika. None uyu munsi yaje ngaha, yaje yitambukira kwa kundi haragenda, iyo atabitubwira twari kumenya ko moto yamugonze. Ariko umutagira amahoro y'Imana atayizeye iramukubita gatoya akagwa iruhande ukuvuga ngo yacikanye. Haleluya! Uburongozi ikuganza nicyo ikurinda, nicyo ikurongora. Haleluya! Yesu ashimwe. Abantu benshi turagira intambara z'ubusa, turarondera kwiyumvira ngo shetani yaduteye. Nawe niba kuri ibyumviro, nawe ufite ibyumviro byo kumwirukana uko ubona. Hari abantu benshi bagonga bagira ikibazo cyo mu mutwe. Murazi abantu bakunda kugira ikibazo cyo mu mutwe n'abantu ubuzima bwabo bwose umenya buzunguruka kuri wowe nyine. Iyo wiyumvira abandi kuko uri umusazi, uri umushumba w'abandi, iyo wiyumvira abandi nta mwanya wo kujya ku murimo. Uranyumva neza? Kandi kenshi cyose uba wiyumvira ngo jewe aho jewe reka bene data, ntihagire umuntu wese wakuza yiganyira, kuko kwiganyira no gusuzugura Imana. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukiganyire, none si byo? Ariko ukiganyira abantu bibaganya kandi muri bangana. Hagarika Imana ishimwe. Kwiganyira ni ukutaganzwa n'ijwi ry'Imana, kuko ijwi ry'Imana ni ijambo ry'Imana. Yesu ahabwe icyubahiro. Simvuze ngo ushobora kugira ikibazo, mugabo ijambo ry'Imana itubwira ngo ntukiganyire. Ni umugabo muri byose uje imbere y'Uhoraho ubishikirize mu gusenga no gushima. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Iryo ni ryo jwi rishobora guteza imbere, iryo ni ryo jwi rishobora kuyobya. Ni iry'iwawe, iryo rigira icegeranyo, iryo rigira sentezi. Nayo kuvuga ngo Satani yamenye, umuntu wese umuhamagaro wa Satani kugutera ntiyanuriye. None igitangaje n'igihembo cyagutera abantu bakuzita cyane mu bwana. Mbega atera nde? Murabona imbwa yahogotse amenyo? Satani ni imbwa yahogotse amenyo.
naho yoshobora kugira ndokomereka wowe mugabo ukavuga ngo yaje Setani afata ingingo ziwe zisigaye zikurikizwa ku bana b'Imana. Nazo ngingo ndashobora kuzifata ntasiba kuzifata. Hari igihe yagira ati reka ndamujyanira ataramenya Yesu kumva ukuntu hagira ibisita ariko nta mpamvu we sigaze kuko gusa azoshingisha intara. Haleluya, Yesu ashimwe. Mu mbwebwe yawe wige ko ijwi ryawe rimatana n'iry'Uhoraho. Niryamatana n'iry'Uhoraho uzorema nka so, ariko utamatana n'iry'Uhoraho uzokwiha uburenganzira wiyatse. Haleluya. Burya ukaguruka ijambo ry'Imana. Imana itubwira ku meza yayo, ku meza yayo ntibubwira ngo tugume dusa nayo, ntibumwe tujye kuvuga ngo ubasha bwayo. Haleluya. Hari abantu bananiwe kugira imbabazi ababwiye nabi, kubera muravuga ijambo ry'Imana ribisaba, mugabo ikibazo ni kinini. Uranavuga ku munwa ariko ngaha ugwirira ugumayo. Hirya giti byangore nzovyibagizwa no gupfa. None tutari hafi gupfa ugiye kwicwa n'ivyumviro byo kutibagira wakugire nabi. Haleluya, haleluya. Hari abantu batagira imbabazi bibanamira cyangwa baza kumwihora mbere ko namugirira imbabazi. Mbere urazi neza yuko utagira imbabazi ari ukugara imigenderanire yawe n'Imana yawe, atakugirira nawe yakupakugirira imbabazi. None ko nzi neza ko abantu bose bikunda kubera kutikunda ngugurura umwango ugira imbabazi, Imana nayo gushika nawe yakugeneye ngo ivyumve. Haleluya. Ijwi rikuganza, Imana yavuze ngo utugirire imbabazi nuko natwe tugirire imbabazi abatugiriye nabi. Utagize imbabazi urondera iki ku Mana ngo usabe imbabazi? Yakubwiye ngo uzogirira imbabazi ukugirira imbabazi n'abandi. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Mu vyumviro vyacu hari ivyumba vyinshi, nico gituma tuvuga ngo muri inzu tubamo hari ivyumba vyinshi. Hari abafise ivyumba bitatu, hari abafise ama-etaje y'ivyumba biva ku vyo ufiseyo, icumba cyose gishangije cyane. Hari abafise ivyumba vy'ivyaha byarakunaniye gukubura icumba cy'ivyaha, uravuga ngo ntacyo vyo kwihana. Urazi Imana izo zose irakukwishura. Iyo asanga icumba cyawe cyugaye izosubiza inyuma ishu mu kurindira ko wumva. Nidutinya ibyaha. Erega abantu barafashe bafata ibisanzwe ibyaha. Ibyaha ngo gusambana, ibyaha ngo kwica, ibyaha ngo kwiba. Mugabe ijambo ry'Imana riravuga ngo ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana ngo udakunda uwo ari mu ijuru ryayo, ngo kandi ngo ubikora gutyo ngo nimubeshe, kubesha si icyaha. Abenshi bari ngaha n'abenshi bari ngaha, n'abenshi bari bagenzi babo. Haleluya. Kuvatana n'icyaha. Imana ivuga ngo nabagize utumana, si ukuvuga ngo bakamana ngo umukobwa yavuye ubaka Imana uko usa nayo. Udasa nayo uri umwana w'umuntu. Imana ishimwe. Haleluya. Ingwara turaza tugasenga, tugasubira tugasenga, ukamenya tuko turazibagara, ariko Yesu yarabikoze ku musaraba. Kutabagara ni kubura icumba cy'ingwara. Navuze ngo mu cyumba mu nzu hari ibyumba byinshi. Hari ibyumba byinshi. Haleluya.
abakristo benshi mbema ntibazi Imana ndega yiwe rero ngira ngo kabiri kumenya Imana yanjye. Imana ishobora byose, iyo ipfutse biraba, iyo itegetse birakoreka, nta jambo ryawe risubira inyuma ridakoze cyari geza. Akaririmbo gahawe ngo usinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Imana itegetse yavutse kubera ubwenge yavutse, ijwi ryawe ntibitakira icyo Imana ivutse, nuko inzu yawe idakura. Amata uyasutse mu makara atayirabura, ariko amakara waza kuba waje kuyakura. Haleluya, icyo Yesu ashimwe. Navuze ngo tere komanda, ikomanda ivyo mu mugemu za kushaka mu mushawara yitwa ururimi. Vuga mu rurimi, ururimi. Haleluya, ururimi, ururimi. Kera twaravugira akino kavuga ngo ukikaloriyo onanuni unautimina personi. Abantu benshi aho baciye hose babona shitani, babona umudayimoni. Ndababwira bizani, ndabisubiyemo, umuntu wese ategemera mu kugororoka, umuntu wese azokura ibyumba byiwe akagira connection n'Imana yiwe, nta shetani ashobora no kukwegera, nta mudayimoni ashobora no kukwegera. Akwegera ko yose inzira, ariko inzira nayo iba yugaye iyo bikoze gutya. Ikintu gikunda kwica abakristo gituma umwasi yinjira ni ubwoba, ni ukwiganyira, kwiganyira kubera. Ariko murazi ko umuntu ashobora kwiyumvamo ibintu, iyo uzi kuri kumwe n'Imana uriyumvamo ibintu nyine ukabyumva. Aha ntibanze, ntibanze abantu barakuze, bakuza agace ibyo Imana yavuze muri wewe. Abajene babaza agace, babona basimbasimba ngo barazi gusimba. Hari n'ibindi birebire Imana yabashizemo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Kuko turabana n'Imana, turabana bisumba byose. Iyo tutikuye muri ubwo burongozi, iyo tutikuye muri uwo mutaka, ntacyo dutinya, nta na kimwe kidashoboka. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye, ikora ibikomeye, itegetse biraba, igategeka, ikora igategeka, kandi yarategetse. Hari iki kuvuga ko tugiye gusohora. Haleluya, Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Turabana n'isumba byose, turabana Imana, turabana n'isumba byose, turabana umutegetsi abategetsi, turabana, turabana. Turabana n'umutegetsi asumba abandi bategetsi, turabana n'umutegetsi asumba abandi bategetsi. Umwana w'umutegetsi si ugucezesha, umwana w'umutegetsi ni nyine umutegetsi ameze nk'umutegetsi. None rero ko umutegetsi ateka abandi bategetsi, wowe uri umutegetsi, wowe uri umutegetsi, wowe uri umutegetsi, wowe uri umutegetsi, muri abategetsi. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro.
Haleluya. Navuze ngo Imana yaravuze ngo si jewe nyene nivugiye ngo ko murutuma ngo ko muri abana b'isumba byose. Haleluya. Wariko mupfa nk'abantu. Gupfa nk'abantu ni ukuvuga warahawe ibintu nk'ubu warahawe ibyo urya ariko wishwe n'inzara. Si uko utabifise ni uko utazi kubyakira. Imana ishimwe. Nta kintu na kimwe Imana mu kukurema yaremye izoza gusaba ubundi biri muri wewe. Ikintu wacyumva kizokugirira akamaro biri muri wewe, ariko ikibikuramo ni telekomande. Haleluya. Muri rya shami ya televiziyo, hajya muri rya televiziyo iyo umuntu akora mobile hariho Canal plus 1, Canal plus 2, Canal plus 3. Izo rero bagito muri rayi, ariko nta cyahoze n'ibindi. Hari icyo Imana yagushizemo wige kubisohora ibyahawe ukura bifise. Amajambo niko ndakuraza gukomeretsa bamwe bamwe, ariko niko mugakira, niko kwekura ngo isumba byose. Ubwa mbere na mbere Imana yaravuze ngo umucyo nube, habaye umucyo wayo. Ubwa kabiri iravuga ngo hari itandukaniro hagati y'ikirere n'isi, ngo amajuru hari isi. Imana ishimwe. Uri umwana w'isumba byose. None wowe ntiwumva ko ibyo yagushizemo ari wowe uzobirema? Mbega utarema umwe ndababwira ari ibintu mutazi cyangwa muzi ariko mufata neza. Ubuzima bw'umuntu bugizwe iminsi yo kubaho. Imana nivuga ngo imyaka yawe kubaho yanditse mu gitabo cy'ubuzima. Burya ijambo ry'Imana muze murabyiga birafite icyo bivuga icyo ari cyo cyose. Niyo yavuze ngo imyaka yawe kubaho, ngo nayo yavuze ngo iminsi yawe kubaho. Umunsi wose urafise ibyo wateguriwe kubaho. Umunsi rero utangura gute? Bimwe bibanga abana bato. Yesu mwari muzi ngo ni kubera iki yagenda gutaraca gusenga Imana yiwe. Yabagiye kurema ibikorwa Imana yamuteguriye kuri uwo munsi ngo abigenderere. Ariko umwanya wo kurema wamusinziriye. Umunsi muremure wamaze kuza, umunsi uremwa ubwirutse. Abarozi babizi kurusha abakristo. Abarozi baziruka bataraca gukinda, nabo bari barikorera umunsi wabo, kuko icyo urebye iraba. Uranaho twige kurema iminsi yacu, tubyige butaraca, uvyuke ureme umunsi wawe. Kuko mu masengesho ni gukwatura uri kurarema. Haleluya. Urarema umunsi wawe, uzasanga ko atangura kumenya kurema umunsi wawe. Uzasanga wamaze kuja ku ndwi yawe, ukwezi kwawe, umwaka kwawe, ku buzima bwawe. Mukino bageze umutwe mu ruyuzi, mbega ugeze umutwe mu ruyuzi waremye Imana, Imana y'isumba byose kweli. Umwana wabwira John aremye ubuzima bwanje mu bwenge, abana mu bwenge. Ndibaza araheze mu myaka nka 20, ndandika ngo iki gihe nzoba ngora iki
Genzo wangori. Kubera nari ko mugiti Imana kubera umutwe wanje. Uko byanditswe biko biragenda. Ariko igihe sinzo siko byagenze. Mugabo narayi. Haleluya. Navuga ngo chero ngo nzoba. Mugabo nimane mugabo navuga ngo ndochamba mu evangeliste international no ndiko muri. Mu bisanzwe hari ibyo baremye dahuye nuko naremye ntazi ngene barema neza kuko mu kurema hagati ijambo ry'Imana. Imana ishimwe nawe urashobora kurema kuko izanye ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Bongewe n'umukene, uri umukene gute? Yesu yarapfuye ku musaraba bwawe, uratunze. Ukamubaza umukene uzokuza ko ukaza ko utunze uzobona amateka yiwe. Ni byawe ukagenda kubikora. Nta kimana cyamuhaye. Haleluya. Iminsi yose wagahura kenya ubukene buratwishe, burafuta ubutunzi burakurengeje. None jya muri mani ngo ubugwayi n'inkomezi avuge ko akomeye. Nibyo uzovuga urareba urumuremyi mu byawe. Urumuremyi mu byawe. Haleluya. Abakwihenda ko rero ubareke mubiteho barakwambitse amajambo yo kwambika ibara gushikaho utinye no kugendera mu bantu ngo hava kubona uko bakwasa agaciro uko mukagira. Haleluya. Icyo nashaka kubwira mwese mu Mana abana b'abantu barabikwatse n'ibyo ugusa n'ubwe nawe wambaye ubusa amajambo bakuvuze ko ntukiyahanganira, ariko icyo ukwiye gushira ku mutima n'agaciro Imana yaguhaye. Nawe ubwenge nubwo bagucafuje, nubwo bakuvuze, nubwo batwandagaje, nubwo bavuze amajambo atariyo wakareba itaribyo, ibihambaye n'icyo Imana yakuvuze ko n'icyo Imana ikuvuga. Haleluya. Reka wowe umare connection Imana yawe. Ndabivuga kubera hari abatari bake muri mwebwe bari muri nyakonze ya noti ukibaza ngo naco mumaze agaciro kayo ndagute kayo. Bagiye kubibona kuko urashobora kwihenda ngo iyo kwicavuye nazo kwiyemera, ariko abazi agaciro kayo bakabona agaciro. Nawe niba wanayurema bagiye gukunda bahindukira muri gusa agaciro nibazo bahatse kugucengerera kugusaba imbabazi kuvuga ngo twari twakwihembye ko utwari tuzi kwisumba byose ari muri wowe. Haleluya. Twige kwatura byiza kuko imbwemu yacu mushaho wacu uri muri connection. Akanwa kacu ni porte parole y'imbwemu yacu cyangwa umushaho wacu. Rero ushaka kuba porte parole wanyu. Imbwemu ifite connection n'Imana. Haleluya. Nige kugira imbabazi, nige kugira urukundo. Ngware mu ijoro y'Imana mutamukunda no gukunda Imana uri kuriye kandi kwena n'icyaha. Haleluya. Ijwi ndavuga ko amajwi azokwana arajyanye. Mugabo niwagendera munsi niwagendera mu kunesha uzokwana mufisi ijwi rifata icegeranyo utumbereza ku Imana yavuze. Mugabo n'ibyafata icegeranyo utumbereza ku byo abantu cyangwa Shetani yavuze uzowikura yoba nuzu tuzasha ku bantu nuzu tuzasha ku Shetani azoba ari wewe.
Gira mugenzi wawe tuzosubira kwaturana. Tuzosubira kwaturana. Tuzosubira kwaturana. Tuzosubira kwidoga. Tuzosubira kuganya. Ntabwo bazosubira kugira. Kuko urari kumwe nanjye. Haleluya. Amajwi ntashakaze ariko urashobora kumva ibyo bitari majwi. Haleluya. Naravuze kuri uyu museze nyine kugira ngo wumve neza Imana ukura Ismaili imbere yawe. Irukana Ismaili wawe kuko Ismaili atirukanwa Isaka ntazokura. Hanubese Ismaili wawe atirukanwa Isaka ntazokura. Ngaba hano yarakunda Ismaili kuko yamurose mu Butama bamuronga mu kiganiro yahawe na madamu wiwe Sara yitwa Sara Itabiri. Urabona abantu bakunda na Sheri none ko matu ushoka kujewe mfanyabyaye erega mu mico yacu urabona ko dushobora gufata abana b'abayaye bacu injore uwo mubyara ko noca ndamurera akamuwanya kabura hamwe kamaratewe wowe Sarayi ico ndagukundira ubukuru nakuri kwari hari urukundo nyine rw'umwana ubwo kuri kabisa do muri mfate hagare tutudu dama tugira aho watete nawe kasohorane Ismaili aravuka Imana yatamatiye ikuranyondera umugani ariko igihe kigeze ikoresha wa unyene kugira ngo amujyane ati sindamukeneye muri Sara yabwiye Abrahamu ako gahungu ndamukeneye muri yavuze ko iki nibyari wanje nibyari wawe Ismaili nzomwirukana kuko uwo wabyaye azokura. Ismaili atagenda waje kumubwira nawe Imana imubwira ati ibyo karakubwira ati kure agenda ndaki mubwira ngo zobyara ngo umwana kuri Sara. Abrahamu niyo yakiriye ko Imana no akuribaza ngo ndashavuye Ismaili n'abana ndamukengurutse Imana ishimwe. Abantu bagera ba Ismaili ngo bishugwa ijwi ari jwi kuganza mugahe ijwi risentetiza amajwi yose ibyo rikuruka kubuganza uwo ari wese ariko twebwe ibyaha tugerageze kuritumbereza kuhoraho iryo jambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Rero murabwira ngo aya majambo naragukumva mubwira ngo mubwire ukwifatira kudasanzwe na mbere kuko hari icyo ashaka gukora. Kuko hari icyo ashaka gukora. Hari icyo mbere ashaka gukora nawe no mu byo wita ngo ntibishoboka wige kurema zogufasha kurema wige kurema ubuzima bwiza ntabwo umuntu abona imbere kuko harirabura imbere harera imbere harera vuga ngo imbere harera imbere yanjye harera imbere yanjye hari umuco imbere yanjye hari umuco umwiza wasigaye inyuma umwiza wasigaye inyuma gendera mu muco wa papa gendera mu muco wa papa gendera mu muco wa papa. Haleluya.